Mwaramutse haraheze iminsi itari mike abantu novuga baguye mu gahundwe bumvise ukuntu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi General Evariste Ndayishimiye batazira Neva yifatiye mu gahanga uyu Faustin Ndikumana akaja novuga mu buzima bwiwe privé personnel ivyo Ndikumana avuga kwanza ngo ko biteye kubiri n'amategeko agenga Uburundi harimwo n'ibwirizwa shingiro. Bisanzwe uriko uravuga mu bisanzwe ufise amabanga nkariye zirya nyishu siz'umuntu yotanga ku muntu yashikiriza ibibazo by'igihugu. Urumva rero aho ndiko je ndabibona kuko harya je nshikiriza ibibazo by'igihugu uwunyishura anyishura ku bibazo by'igihugu. Urumva rero uciye wishura ku bindi ukaja kumwe no ku buzima bwite bw'umuntu ugiye bita vie privée. Hano n'igihe binatutangaza kuko n'amategeko ababibuza nico nyene kinababaje kubona nk'abarongozi donc bita kuba ari hejuru ugasanga nk'amategeko ibwirizwa shingiro sinokwirirwa ndavuga ingingo z'ibwirizwa shingiro anazisubiremwo ingingo z'ibwirizwa shingiro ni ikibazo. Ingingo z'ibwirizwa shingiro zibuza neza ndagusomera nk'ingingo ya 28 iravuga mu gifaransa ngo toute personne humaine a droit au respect, au strict respect de sa vie privée. Iri n'ibwirizwa shingiro si rya Faustin Ndikumana. Hariho yindi article donc la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à sa dignité est réprimée par le code civil. Sanzwe bavuga ko vie privée yubahirizwa, iteka ry'umuntu yubahirizwa igihe mbere unabirenze ko birahanwa n'igitabo c'amategeko. Iri n'ibwirizwa shingiro. Urumva rero ibibazo no mu ndongozi kubona zimwe zo hejuru batazi amategeko ingene ameze nk'aya ibwirizwa shingiro yabibabaje muri uwo mwanya kuko inyishu nkazirya sizo noronka je noronka ku bibazo nashikirije. Ivyo rero bica kumbure ngira babize sinzi ngira ivyigwa vy'imbero y'abantu ngira ashobora gutomura ingene inyishu nk'izo shobora kuza mu gihe abantu bashikirijwe ibibazo bijanye n'igihugu kandi ibibazo by'igihugu bishikirizwa abategetsi abarongozi b'igihugu nyene nta wundi bishikirizwa. Ubu rero numvise yavuye mu gacerere aragira ico abivuze ko n'ibindi vyinshi bijanye n'ubuzima bw'igihugu nk'uko yama abivuga aterera uko abishoboye. Ku bashaka kumviza ikiganiro cose ni ikiganiro kirekire cane caciye kuri RPA Radio Publique Africaine umenga ni ikiganiro bita ngo ijambo ni rwawe. Ijambo ni rwawe donc kiba umenga ku munsi w'Imana mu masaha yo mu Burundi y'umugoroba. Naheje kucumviriza igice caco naco norimara cose kubera umwanya ntiwambanye muremure ariko nzocumviza cose. Ico numvise novuga ko nkuko nabivuze kiri kuri RPA ku mantuze yabo ku mbuga zabo YouTube, Facebook na Twitter canke X mushobora kucumviriza cose. Gusa ikindi ngiye kuvugaho n'ikintu co kuvuga ko nibaza natwe gihakeke bidushikira yuko urasemerera ushaka ko ibintu bihinduka hanyuma abo uhanuye bagaca baza kukugwanya kandi wagira uti nivyo baja gufatirako canke baraza kumfata mu mugongo kubera twese dukunda igihugu dushaka ko gitumbika kija ku ntumbero. Ico kibazo nico ndashaka ngo dufatanye kwishura ndimwe twumvirize inyishu yamuhaye igihe Ines Gakiza yarashinzwe ico kiganiro yamubaza kuri ico kibazo. Reka ico kibazo tucumve hanyuma twumve inyishu yamuhaye. Mwebwe muri ayo mashirahamwe yanyu murakebura muranaterera ku bijanye n'intwaro n'ubuzima bw'igihugu, muraterera inyishu muhabwa n'izo murabona babahindukirira mwe mwabivuze, ntibibaca intege canke muracafise icizere yuko guterera kwanyu kumvigwa bikagira ico bifashije mwashaka ko gifikwako? Imbere yuko acishura musa ndashaka ico ndakivuge ibintu vyo abantu benshi bariko barasemerera ego nivyo harimo abakeneye ubutegetsi ivyo ntawo bideha bamvuga inyumvira bahoze muri politike kumbure nawe yari mu batumire muri aba harimwo nabo novuga bari ku kazi ivyo birashoboka ariko hari benshi turiko turasemerera ata kindi dushaka atari uko ibintu vyoja ku murongo.
kumbura dushaka ko amafamiye yacu canke twe turi mu gihugu tubaho neza, ivyo vyo n'ibisanzwe. Bo ku buryo ahubwo nibuka hari n'umuntu nize kubaza afise nationalité yo hanze yamaze no kuvuga ati je sinzosubira i Burundi, nti none usha wokora iki? Bo muga igihugu agatima igihugu wavuyemo kagumaho, rero nari kuvuga ko hagira igihe biguca intege mu gihe uriko urasemerera kandi ivyo bintu uwo vyofashije akaba ari we bakugwanya. Nk'akarorero iyo tuvuze nk'igipolisi, ubundi igihe igipolisi kiri brutale nawe uzogira umunsi ushikweko nawe wovyizera ngo woryoherwa n'igipolisi gihana umuntu ari mu makosa, utari mu makosa akaba ari umwere, kuko ugiye ushiga ko abantu baba b'amakosa bahanwa badafise amakosa, umva na wewe mu bisanzwe uri kandida. Same n'ibintu vy'amaprison n'ibintu vy'ubucamanza, wokwifuza yuko umuntu atacaha kimwagira ari umwere yidegemvya hanze. Wumvise umuntu apfunzwe atakintu azira ukamugira uti kumbe na jewe birashoboka, kubera nanjye ntaco nzira nyene nanje ndashobora kuja gufungwa nzize icaha bita ubusa. Ariko reka ndeke gutwara ijambo Faustin, reka ndamureke nawe yivugire. Faustin, vuga duhabwe. jewe nibaza yuko gutera nija guhagarika, kuko niko bimeze. Guhanura mu bintu by'igihugu, gufasha, kumbure amahinduka agenda araboneka buke buke. Okay, amahinduka make make, ivyo navyo nivyo ibintu ndavyo kera cyane, sinzi igihe twariko turavuga ibintu vy'Uburundi nyene. Ntanga analogie ya electrical switch, iyo sinzi ko mubita prise sepa muri electricité, ufyonze interrupteur ikizima wakije ica yaka, kiretse harimo amatara ameze ukuntu hariho ka particle mugabo kenshi na kenshi urafyonda gaca yaka, ufyonze agaca zima on off. Mugabo changement social ni progressive, ntabwo ushobora ku munsi umwe guhindura abantu. Donc hariho umuntu umwe canke babiri bashobora kumva ubutumwa wavuze bagahinduka, canke bari bahumye amaso bagahumuka, canke batariko baribaza ibibazo batangura kwibaza ibibazo. Nico gituma tudahakara gusemerera, nubwo rimwe rimwe umenga umuntu ari kuvomera mu kiva, ibintu nk'ivyo. Mugabo je ku bwanje umaze kubona yuko mu byo wavuze ataco babishujemwo, ubwo wari ubutumwa bukomeye, wari ubutumwa bukomeye, ikintu gikomeye cyane. harya babavuga bati burya rero nubwo twagize ukuntu nubwo kumwe vyatubita kuri kwatuguye neza, mugabo muraraba neza hagiho haba harimo ikintu twokorera. Ikindi kandi ni nk'ibi nyene, iyo utanze fact nico gituma ari vyiza iyo uriko uravuga ibintu gushiramo ibishono bisanzwe, kubera igihugu c'iwacu, kubera rimwe musanga kwanza bimwe n'amaraso. Ariko iyo uvise ama fact n'ama figures, ama fait, kumwe Leonce yavuga ati les faits sont têtus, baravuga facts are stubborn. Ico gihe umuntu ugira guhinyuze nuko nawe azana izindi fact contraire. Ejo hari umugabo twariko turavugana, navuga ngo Burundi kuno ndamweka ni ryari Ngozi bavuze umuprocureur n'umupolisi bishe umuntu. Uwo muntu yumva ko hari uwo muntu uva ko aciye yazize mu Rumonge. Twarumvise ujya mu shoferi yishwe n'abapolisi. Hari yindi video nakoze umuntu ari gukutana n'abapolisi Bujumbura. Umuhaye izo fact akitavuga ngo urabona ngo kameme ngo ivyo ngo acabura icyo avuga, ari umuntu ari au moins intellectuellement honnête, acabura icyo avuga umuhaye fact. Rero bahaye fact acabura icyo avuga, cyo gena abantu bavuga ati kuko abantu bafise ubwenge, abarundi ndabemera tafise ubwenge, ico toje kume ngo yavuze ibi mugabo ntamuhinyuje, kumbure umwe yavuga fact ni wafise rezo gusumvya waciya azana ibitutsi n'ibindi navyo. Kandi bana no ma comment abantu benshi badafise fact acibuka ku bitutsi, kuvuga ati ico bwana uvuze si cyo, jewe nari Ngozi ico gihe, uwo muntu bavuga no baracahari, wewe uvuga ko umuntu yapfuye gutakanda kihari. Izo fact ntazaba afise, aciye ngo wowe uri kirogorogo, wowe uri kiriya, akavuga ati okay alright, ndi kirogorogo mugabo cyavuze ukuri. Nkaho karona indaguhaye je nase mu kinyamakuru Jimbere magazine no munsi bavuga ko n'umukuru w'igihugu yavuze ati ubutari tumaze gushora amaze kubona $1,000,000 z'amadolari, ukana mfaja muri BRB ngo azogira iki, atangara gusigura ibintu bindi kandi bitahora bisigurwa. That's good. Donc en fait vyarakozwe, urabona ko haciye abana conference de presse, hanyuma haravuga ibitigiri dimwe ibibazo Faustin yabajije mwe biramera nk'ivyishugwe. Ijya conference de presse nayumvije yose, mugabo kameme urabona ko harimo ibibazo abantu yagerageje kwishura, kubera avuga ati hari umuntu yakibajije ya citoyen yakibajije arinsista, kumbura abantu ziravuga ati en fait abanyagihugu bumvise ibibazo cyabajijwe barindiriye inyishu, reka tubahe inyishu runaka.
Bo ivyo bitandatu ivyo izo miliyoni zitandatu z'amadolari ndazumvise nabuze nk'utwenga. Okay, economy rero sinzi kumeze, budget rero sinzi kumeze, mugabo imiliyoni zitandatu hari abantu benshi baziwininga loto nko mu ndwi imwe akaba yayiblowinza. Okay, ndexagere. Mugabo hari imodoka nyinshi zigurwa ibihumbi bitandatu, sinzi bugisaha ya Rolex imiliyoni zitandatu je veux dire. Donc ibihumbi bitandatu ni inzu imwe canke imodoka imwe en fait nta sinzi imiliyoni zitandatu ko zosaidia cane Burundi. Mugabo peut-être c'est le début ariko numvise umenga ico gitigiri ku gihugu cy'u Burundi ariko niko bungana be siho turi nashaka dukomeze gusa yuko birafita effect ishobora kuba ntoyi mugabo irahaba nuko rero burya nibaza yuko n'ibindi buryo turayibona buhoro biragora nyene bo changement social n'ikintu kigora urabyumva Inez ikintu kigora urazi ko no madini abapatiri abasenyeri abapastori badusigurira ku munsi mbwa abantu ibicumuro babigumamwo amagenocide ubusuma biragumaho mbwa abantu bamye mu masengero bamye kwihana banya baragira iki mukabona byaha biri mu bantu kwakunira ariko naho nyene tukubanga amashengero ahagarika babitse agumako n'ikiko wacu baze baravyumva barakora kwimaza ngo mbe mwarejije nabwe na Eklezia Katolika imaze imyaka ibihumbi 2 mugabo amagenocide yagumyeho ubwicanyi ubusubu ubusambanyi bose ndikumana ndabona ga connection kamugoye. Okay, Faustin Ndikumana, listen to me, okay? Listen to me. Rigize kabiri cyangwa gatatu nkwikena ibiganiro vyawe if video ikazira katika. Iyi ni probleme ya network. Bo ishobora kuba ibibazo bibiri kimwe n'ikiboka nuko Burundi hari network iragwaye i Burundi murabizi rezo hajya nifata iryo nikosa rya infrastructure nta sikoze rye wawe ariko niba utarakoresha Starlink hari ikintu bita Starlink na amadolari atari menshi cyane ndibaza initial kumbadashika umuriyoni w'amarundi n'ibindi bihumbi nk'ijana ngahe uriha buri kwezi ukaronka Starlink ya Elon Musk nizere ko ikora neza gusumvya ibitubona ubu. Alors Faustin ukaba utaronka Starlink reka bungaruke kuri Neva ijambo yavuze we ntabanuriza nuvuga agiye muri mukabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri acayitera kuko nta mwana avuga ngo ntiwasuma nta mugore mu wazaguza garaso ugende gure Starlink. Okay, next time dukene kubona a smooth video. Okay Faustin, all right. Muranyumva? Oh yeah. Yego uburagarutse. Muranyumva? Yo ndakumva. Donc imbere yuko akomeza constant imwe kumbe ntanateguye niwe tuvuga iyo hari ibintu ibi mvuye ngo niko gwaremezo infrastructure yitahari nk'ubu urabona ko business nyinshi ziri kuri internet ama communication menshi usanga abantu bari gukora ngiyi Zoom ngiyi Microsoft Teams mpamagara kuri WhatsApp usanga bikoresha internet. Bo ivyo vya AI ivyo bijya internet irenze aya ma video dukora internet atarya nawe nivyoje kusohora video. Donc iyo ngiyi infrastructure itahari nivyoroshe ko n'umujene abavuga ngo bagenda kuri za business n'abandi nivyoroshe. Umuntu benshi umuhamagaye na interview y'akazi akabona image nk'iyi bikaza birakatika ico gihe acatsimbira kundi muntu ari karondera akazi wo interview uyihomvye. Donc hari ukuntu duhomba nk'abarundi kubera niyo infrastructure nyine itahari ugasanga turabihombeyemo kubera iki nta muntu ashobora kuzana ikintu cyo gukora nta muntu ashobora gukora ikintu infrastructure idakwiye. Iki nico tubonye muga twatuvuga n'amabarabara na electricité n'ibindi ibintu rero dusemerera kugira ngo bitungane ni kuneza y'abene gihugu ni kuneza y'abore muntu. Reka tumumviritse natwebwe rero itwa ngo uri kurasansibiza cyangwa uri kurisha mu bintu cyo mu mugabo turabona kimwe kijamwo nkeje ubundi baravuze bati tuko tugize dusemera tuti ntushobora kwanya igiturire mudashizeho igitabo cyerekana ingene igiturire cyo gwanywa ariyo nka stratégie nationale do bonne gouvernance de lutte contre la corruption cyandika mu gitabo dushiremo ivyo vyiyumvira iyo nzira twarabonye ko yatanguye ico gitabo baragitanguye kugira arabaho retraite baradutumira turajamwo turagenda turaterera ibyumviro urumva byagore mugabo urabona kwiyumvira ivyuki
Okay, ndashima ko hariko haraba progrès ariko navuga ko iyo progrès mu bisanzwe iba iyo abantu bariko barabaza. Iyo utabajije abantu baca bijajara. Abadiktateri benshi kenshi na kenshi ntamenya ko bagiye muri dictature kubera iki abantu bose babakikuje baba ari ganza asabwa hanyuma abatabakikuje nabo baguma nanjye bakumasha kugira ngo ntibicwe umwe bakikuje ganza asabwa kugira ngo ivyo bajya abatakikuje kugira ngo ntibicwe ugasanga dictateur ntamenya ko ariko akora amafuti benshi naco gituma batangara iyo hageze nk'iyo bakugwa neza kubereka ujya mu dictateur wo muri Romania Ceausescu yaratangaye nahenze ko mwese munshigikiye arahunga mu banyagihugu baramufata baramugarukana nahenze ko mwese muri kurandi rwaye nawe kapitene runaka how come donc ico gihe iyo usemerera ico gihe no kwibutsa umuntu uti nyabona ibintu bimeze neza bariko baragukosora rero ndashima ko Parseme cyane kumana abona yuko hariko haraba changement de mentalité hariko haraba impinduka ariko kandi kiyavuze yuko utosora imfuko ngo ahoza kate mu jisho atakuvuga ngo ni mu Barundi gusa banashaka bajya ngo bakorona ni hanze no hanze muri Amerika mu Faransa muri Angleterre n'ahandi haba hariho ibyo mwita société civile ama organisme adakorana leta araba environnement cyane cyane ikomeye cyane yarabidukikije muri iyi minsi baguma bacunga ko mu bintu amategeko yafashwe haba mu kurondera umunyaga nkuba canke energy haba mu burimi n'ubworozi haba mu bindi bintu infrastructure yuko batariko babangamira ibidukikije ivyo bakaguma basemerera hakaba n'abandi bavugira abadame abavugira impunzi n'aba migrant bakaraba ko Trump amategeko ari gukora adabogamira atari kubiri n'amategeko mpuzamakungu abavugira abana bamugaye abantu donge b'ubwoko bwinshi baguma basemera barabakoreta iriko irakora ibintu bigororotse abo bantu bagumaho iruhande y'amaparti de l'opposition abantu babahari kugira baguma bacunga yuko leta itabogamye iciza gusa cabo kenshi na kenshi usanga bashobora kuba hagati na hagati mbwo nanyeshe bagahengama ariko still barabakeneye ko leta bagomeza ko igitsure kugira ngo ntihave igenda kure y'ivyo tuza gukora donc ivyo si mu Burundi gusa no masosiyete ari établi harimo abantu baguma basemerera abantu baguma kubita akagohe bakibura akagohe leta kandi urumva nibi vya mbangwa intumbero z'iterambere baguma babona nyene kamere ko ibyo kurwanya igiture n'iki bibere kubera bisaba sacrifice nini birumvikana biragora kurwanya igiture kenshi ku bategetsi uba nk'umuti urura kabisa no wa mbere ururira indongozi kuko n'ukwiheba nyine ibyo ushaka ko bikorohereza ukabihera cyo bituma rero biragora mugabo natwe cyo twakitegeza kuba tugikora kugira bumve yuko kwizina ry'abanyagihugu abo bantu bose hari abantu bavuga tuti nyabuna ibintu bimeze gutya mugagituriye kubera iki geneza ko muri Afrika dufise umuntu ho urenze pe kubera iki Gashobora ngo hari inzara hari ukeneye imishahara kwiye ariko harimo abantu bafite amafaranga arenze bababutse amazu 15 n'ayandi kubera iki baguma banyonora tuvuga ati boje ndakwije abiba ni mwibeje I don't understand kuko nibarerezo yari kutuma bwa bwari ubukene hari igihe uvuga uti umuntu yogoroye mugabo umuntu yogoroye nakaguma yiba sinzi umuntu uze comment umuministre bo yavuze ngo ni ujya Boris Johnson muri UK yagenda ni basketball canke ni train boje wo nibuka nabanye mu news yari uwo muri Holland canke Netherlands donc umushikiranganje wa mbere akagenda ni basketball ku kazi akagenda ni train bon ntibifreka mugabo ntibitangaje kubona abashikiranganje benshi novuga badakize sinzi Angela Merkel yatwaye imyaka myinshi muri Germany je umuntu yombwira umva nkugiye abari mu Burundi abari billionaire imagine utwara ubudagi wochwa billionaire muga nuse ko nta nubwo ngo kiba muri appartement afise n'inzu irimo puro bo byo mu mbinyuza mugabo nshaka kuvuga ko hanze usanga akosha umushahara wiwe harimo utuntu tuto avantage n'ama connection na inside trading imurano ko numva bakiza nka famille ya Pelosi muri Amerika ariko baragerageza bakajya ruko umunyagihugu abanje kuvugwa cyangwa ikintu nk'icyo mugabo twe tufite ikintu cy'umuntu kirenze kumva ngo igiturire ngo ni ngo wabaguhotoye bakwankiye kujya igiturire none abucaka nabo bace bagi I don't understand I don't know igiturire mu bundi je numva gitesone cyane bituma rero twe tutuhagarika kandi turashimishwa niba turiko turakora aho kigeze naho wari kwaravuga ibije nguma ndabujya butumwa natanze neza ukuri cyo gihugu cyane hari yego
ahubwo ko tugeze reka n'ubu ndanabivuga nanimwe ngo kumbe no kora video yisangije ariko iki kibazo rero nari kuvuga ko kiri mu bantu kumbura b'abarundi mugabo babere en general ko ibintu biturire no kunyuruza urazi yuko niyo hanze tuhashitse usanga abarundi mu ma organisation yacu twicwa nuko tudakoresha transparence jenze association ngaha indahashika umuntu yayitwara bari kuba mukumbagaza mu bucamanza ko yoba yaranyuruje ubu uhaze imyaka ingahe 15 umugabo nyene yahora yitwara nawe nyene nubu bari kumwagiza ko ari ibintu yanyuruje kubera iki tugira ibintu by'akaboko muri societe novuga iri honnête kuko izi societe ni high trust abantu barizerana mugabo cyuzana ibyo by'akaboko bica bibahatari hanyuma numvise ko muri umegane muri Phoenix Arizona naho nyene hari abantu b'abarundi canke b'abanyarwanda naho nyene bagiye mu bintu by'imanza by'amafraude bakoze hanyuma mu kindi gihugu kindi kandi muri Minnesota bo kumberaho n'abasomali ngo abasomali nabo urumva bari kwagira ibintu by'amafraude navyo nyene bimaze imisi biri mu manza n'abantu baharira bati none aba bantu baba tiers monde twimporta baca tuzaniramwo ingezo za tiers monde hanyuma ibitwegereye hariho umurundi kazi bo ambabariye kuko ibi bintu ndasoma kuri Twitter kuri X nta uzi ko ari byo mugabo kubera ari public news ntabwo ari ibihuha ngo nivyo numvise ivyo bya Arizona novuga ko usijya kugiye kuri internet tubitora mfete mugabo ibi kwende kuri Twitter nagenda bibona kuri X uyu muntu hano wonze ahubwo je nizo gukora video mu nango ndamuhayagiza ntirabatwara mu member of parliament cyangwa mu minister w'umurundi none ubu urabona ko bari kumwagiriza ngo ibihumbi 173 ibihumbi buguze nk'imodoka mu bisanzwe for 90-day house leader tenure sinzi ivyo yarongoye ntabwo nzi political mechanism ikogwa mugabo bibonekeza yuko bo yaragerageje kwisigura nibaza ko kumburi bamurenganya ariko nako biri muri news Toronto Sun shocking 170 spending spree hamwe vyo bari vyo ndimuhayemo amafaranga yanyurujwe umva vyo babibaje biduya izina ribi muna shavuga ko ibintu vyo kugira kaboko nibindi ko dukwiye kubihagarika nk'abarundi bo reka ngaruke kuri kigano twariko neza ko nja kugeza ngaha abashaka kugikurikirana cyose mwogenda kuri RPA cyaba kuri YouTube canke ku yandi macano mukurikirana ko RPA hanyuma mukacumviriza iganiro cyose ibyo Faustin Ndikumana yavuze ku bintu bitari bike kumbure niyo numva ikindi nja gusama ndakigije hagati ndashobora gukora indi video mugakuna gukora kuri ikintu cyuko guhoza ko bishobora kumenga biravuna intege ariko ko bishobora kuzogira ico bivuyemo a la longue utosora imfuku ahoza akatsi mu jisho sawa rero abantu mwese muri gukora musemerera d'une manière ou d'une autre mugumize ko on y arrivera petit à petit ok sawa rero mugihe musi muzazosubira bye bye